umwanya mwiza wo kubashikiriza amakuru mwateguriwe kuri radio Haguruka. Reka mbanze ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye muri kano kanya, imbere yuko ndabashikiriza ingingo amakuru ahagaze ko kuri rigenekerezo ya 2023 ndamukiza 2025. Umugwi seni ujejwe gutunganya amatora mu Burundi wamenyesheje abakenguza amateka ingene buca uwakira abashitsi barimwo abashinga amateka n'abakenguza amateka bava mu mahanga bazoba baje kuraba uko amatora ariko aringanizwa. Ayo matora yamara abatari bake bakaba bamenyesha ko ari inkinamico. Kwiba ibibazo mu mashure biri monogoje. Indongozi z'amashure, abajejwe intwaro hamwe n'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD zagirizwa kugira uruhara muri ubwo bubegito. Bamwe mu banyagihugu bakabona ko abarundi bakwiye kwanka ko ubutegetsi bukomoka muri CNDD-FDD bubandanya kwica urwaruka rwo Burundi bw'ejo. Hari n'ayandi mu kanyisase murayakurikirana mu buryo buramvuye, ariko mu mpera murakurikirana ikiganiro Iganuke. Don de Dieu Mbazumutima niwe ari kuri mikro, mu buhinga bw'ivyuma naho hari Gisrene Manirakiza. Kazi ndasubiye kubaramutsa. Mu rugendo rwo gutunganya amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine yimirije ku wa 5 Ruheshi 2025, umugwi utunganya amatora seni umenyesha ko wimirije kwakira intumwa mpuzamakungu zizoba zije gukurikirana uko amatora ariko araringanizwa. Byashikirijwe na François Bizimana ajejwe kumenyesha amakuru muri uwo mugwi kuri uyu wa 2023 ndamukiza 2025, mu gihe bamwe mu bagize uwo mugwi bari bakiriwe n'abagize ibiro by'inama nkenguzamateka i Gitega. François Bizimana amenyesha ko vyabaye ngombwa ko bamenyesha inama nkenguzamateka aho bagejeje gutunganya ayo matora, kuko ariyo iserukira abanyagihugu, bakanamenyeshwa nuko uwo mugwi uzakira abo bashitsi biteka barimwo abakenguza amateka n'abashinga amateka bazoza mu Burundi bavuye mu bihugu bitandukanye. Tubibutse ko abatari bake bo mu migwi itandukanye bamenyesha ko ayo matora atari amatora, kuko ari ay'umugambwe umwe CNDD-FDD n'abacuditse nawo wakumiriye abandi bashaka kwitoza. Ngo amatora nk'ayo rero ngo si amatora, ngo ni inkinamico y'amatora. Iyibwa ry'ibibazo imbere y'uko bikorwa mu mashure rirahagaritse umutima abatari bake muri komine n'intara ya Rumonge. Umwe mu bayobozi b'amashure yo muri iyo komine arapfunzwe, ariko kuba asanzwe ari umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD amatohoza ariko aburizwamo. Umuyobozi w'ishure shingiro rya Mugara riri muri komine Rumonge niwe amaze indwi irenga apfungiwe muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Rumonge. Yagirizwa kugira uruhara mu busuma bw'ibibazo biherutse gutegurwa n'ubuyobozi bw'indero muri komine Rumonge. Ico co kwiba ibibazo giherutse kugaragara muri komine Rumonge kiriko gituma n'abandi banyagihugu bo mu yindi mihingo bakurikirana ivy'indero bavuga ko ivyo kwiba ibibazo vyiganje mu mashure menshi arongowe n'abayobozi baturuka mu mugambwe CNDD-FDD. Bamwe n'abandi bamenyesha ko kuva CNDD-FDD ishikira ubutegetsi bamye basemerera ko abaturuka muri uwo mugambwe
barajwe ishinga nuko imbonerakure zironka amanota zidakoreye ngo nuko zirara zirakizura abantu ngo ntibavyumva. Ubu ngo hari hageze ko abarundi bavyumva bagaheza bakava hasi bakanka ko ubutegetsi bukomoka muri CNDD-FDD bubandanya kwica urwaruka rwo Burundi bw'ejo. Inkuru na Ninete Nancy Umutoni. Amakuru ava mu Rumonge avuga ko uwo muyobozi w'ishure shingiro rya Mugara yoba yahaye telefone yiwe umunyeshure yiga mu mwaka wa gatatu w'amashure shingiro yanditswe ku ishure riri mu gisagara ca Rumonge. Iyo telefone ngo ikaba yarimwo ibibazo byo mwibanga bishobora kuba byasohotse imbere yuko bikorwa. Amafoto y'ibyo bibazo akaba yarabonetse no mu matelefone y'abanyeshure benshi, ibiheza bikagwiza ubwo gwikekwe. Imenyekana ry'ibyo bintu rikaba ryatumye abavyeyi hamwe n'abarezi bo mu karere ka Rumonge bidoga cyane, bakavuga ko bibabaje cyane kuko ibibazo baba bizeye ko bikingiwe n'ubuyobozi bw'indero muri komine. Bakibaza uko byoba byaragenze bigatembera mu matelefone. Abigisha bamwe mu Rumonge bamenyesha ko uwo muyobozi w'ishure shingiro rya Mugara yaronkejwe uburenganzira bwo gushika ahandikiwe ivyo bibazo mu gihe cy'iyandikwa cyabyo, ngo niho yoba yarashoboye kuca bifotora akoresheje telefone yiwe. Naho byamenyekanye nta tangazo na rimwe rirasohoka turamenya rifuta canke risaba isubirwamwo ry'ivyo bibazo. Agacerere kahari kuri iyo ngorane y'ubusuma bw'ivyo bibazo ntikariko karatahurwa n'abavyeyi hamwe na bamwe mu barezi bo mu Rumonge, bakavuga ko ico giteye amakenga menshi. Ubusuma nk'ubwo ngo bukaba butuma igisata c'indero cose gicafura nk'uko bamwe mu bavyeyi bavyiyumvira imbere yuko ikiruhuko cy'igice ca kabiri cy'umwaka w'ishure kirangira. Nk'uko bamwe n'abandi babandanya babivuga, ubwo busuma bw'ibibazo buvugwa ku muyobozi w'ishure shingiro rya Mugara ngo siho honyene bubaye. Abakurikirana ivy'indero barakoma karuru ngo ababijejwe bareke kwigira basinda bibazwa ku busuma bene ubwo bubandanya kugwira mu mashure ya leta cane cane mu bibazo byo ku rwego rw'amakomine n'urw'igihugu. Abigisha bamwe baremeza ko igitsure gishirwa ku bayobozi b'amashure bikozwe n'ababakurikirana cyangwa abatwara umugambwe uri ku butegetsi mu karere akariko kose kiri mu bituma abayobozi b'amashure bibira ibibazo abo barongoye. Ngo birashika mbere indongozi zimwe zikirengagiza ivy'ubwo busuma canke zikareka amashure amwe akabikora kugira ibitigiri ivy'abamenya mu mashure barongoye bishobore kongerekana biciye muri ubwo buryo. Umwimbu ubonetse muri bene ubwo buryo bushigikiwe kenshi n'abatwara igihugu cyangwa abanyuruza ibibazo ngo baronka amafaranga, kugurura urubuga rw'amanyanga afise abayatunganya. Amakuru abandanya kuva mu Rumonge avuga kandi ko hariko havugwa amanyanga ariko akogwa n'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD ngo uwo muyobozi w'ishure shingiro rya Mugara arekugwe. Abanyagihugu ngo bakaba bamaze gutinya ko amatohoza kuri ubwo busuma ataho azoshika, bagasaba umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi guhagurukira ico kibazo co mu Rumonge habe amatohoza yigenga hatisunzwe ivy'umugambwe CNDD-FDD uwo muyobozi aturukamwo ngo umukingire ikibaba. Naho biruko bamenyesha kandi ko kuva CNDD-FDD ishikira ubutegetsi bamwe n'abandi bamye basemerera bavuga ko abaturuka muri uwo mugambwe baraje ushinga nuko imbonerakure zironka amanota zidakoreye ngo nuko zirara zirakizura abantu ngo ntibavyumve. Ubu ngo hari hageze ko abarundi bavyumva bagaheza bakava hasi bakankwa ko ubutegetsi bukomoka muri CNDD-FDD bubandanya kwica urwaruka rwo Burundi bw'ejo mu kurumenyereza kurya ibyo rutabiri yakuya. Ntivyoroshe ko urwaruka rubaho rutagiye guca akanote mu gihugu ca Tanzania, haracari intambwe yo gutera. Ivyo ni ivyiyumviro vya bamwe mu rwaruka rwo mu Ruyigi, mu gihe abajejwe intwaro basaba urwaruka kuzana inguvu zabo ngo ziteze imbere igihugu. Ubukene buri mu miryango hamwe n'ifaranga ry'u Burundi riguma ritakaza agaciro bikaba arivyo bituma urwo rwaruka ruja guca ingero mu gihugu kibanyi nk'uko ruvyivugira. Abanyaruyigi babona ko leta ihari vyayinaniye gutegekanya imigambi iteza imbere igihugu. Abarundi ngo boyiruhurira mu gushiraho abategetsi
bashoboye kuzana no gushira mu ngiro imigambi myiza ishikana igihugu aho abarundi bipfuza. Abraha Iteriteka niwe tubaza ino nkuru. Umuntu waruka ko mu Ruyigi yemeza ko ataja muri Tanzania no kwambara gahuzu keza bitoshoboka. Avuga ko amafaranga agura ipantaro yahoze agura impene mu myaka 2 iheze, yamarango agiye kuyaca Tanzania akaronka amashiringi 100 angana n'ibihumbi 280 y'amarundi bituma ikenura. Hari n'undi wo mu Gisuru avuga ko biga imyuga ariko bikagora ko umuntu yigurira ivyuma ngo yubake neza, mbere nk'imyuga imwe nko gushona ngo bigishe inyigisho zifatiro gusa. Uwavyize akisanga mu kurondera ahandi ubundi bumenyi hambavu yo kugura ibikoresho akabanza gutanga ako shamusi ku munonosoza. Hari n'uwemeza ko kurema ubuzi bigoye, kwishingo guhemba intica ntikize bigaherera mu kwiyomora. Ibi ngo biva ku bukene buri mu banyagihugu. Bamwe mu bigisha bakorera mu banyeshure b'imyuga aho mu Ruyigi nabo nyene bamwisha ko bigisha mu buryo budashemeye, ariko bakavuga ko ubwo buryo aribwo buhuye n'ibikoresho bafise nko kubaza. Bavuga ko batagira imbaho, amaranda n'imisumeno bikwiye abanyeshure, kandi umunyeshure yosohotse azi kubiroranya neza no gushona nuko ngo bigisha ivy'ibanze. Ubukerebutse akaja kwirondera ubundi bumenyi. Basaba leta gutunganya ibisata vyigisha imyuga neza ngo ntibe iyo kuvuvundikira ahubwo ibe inyishu y'ivyo abarundi bagomba gushikako mu mbona kazoza ivugwa. Abanyagihugu muri rusangi bo mu Ruyigi babona ko leta ihari vyayinanire gutegekanya imigambi iteza imbere igihugu. Abarundi ngo boyiruhurira mu gushiraho abategetsi bashoboye kuzana no gushira mu ngiro imigambi myiza ishikana igihugu aho abarundi bifuza. Basaba ko ibinyobwa vya Braludi bitemberezwa hose mu ntara ya Bururi, uwari we wese akarangura ivyo ashaka nk'uko vyahoze ku ntwaro za kera. Nayo ikigo Anagesa cifuza ko Amstel ikorwa mu bigori bigurirwa muri ico kigo iza iragurwa, gikore ibishoboka cumvikane na Braludi igiciro c'icupa ry'ico kinyobwa. Abanyabururi bo mu mugambwe CNDD-FDD babisavye inyuma yaho ejo bamenyeshereje ko ikinyobwa ca Amstel nshasha bakubitirwa kukigura ku nguvu ku mafaranga ruta ayo bahora bagura Amstel ya kera. Nayo ikinyobwa ca Primus kigaca kinyegezwa, ukironse nawe nyene akakigura ku giciro c'umurengera. Amamega hamwe n'amadepo y'inzoga bakayagiriza kugira uruhara muri uko gucinyiza abanyagihugu, bagahabwa inzoga barangura hakoreshejwe ka mwana wa mama. Tuvuze ko umuganda CNDD-FDD bamwe twikunda tudakunda abantu hagati ya twebwe nyine naho ubu tugenkeneye inzoga uno munsi ikaza 10 akakubwira ngo yawe nturonka uno munsi kandi dusanga umuganda aho mu yindi migambi yindi yoyo ari nayo ikatwereka neza yuko ku ntwaro zahitiye no misi yahera bageze kubikishamwo barabivuga ku ntwaro zahitiye kuri Cipronaphode ati ibinyobwa byarazunguruka natwe twaje muganda CNDD-FDD nukuri nitubesha ibinyobwa byarazunguruka ikomine idone hose batembereza bavuga ati bari wese akeneye kurangura ntarangura mugabo ubu udoba mutwe kwa naka uwo musini yamukwiye kuronka udoba ngo hirya yejo ngo harose banaka ibi nukuri kw'Imana aho muri migambo nibatubeshera muri CNDD-FDD turikunda muri CNDD-FDD ntidukunda abanyagihugu nta n'ikintu na kimwe twabona ko batwe twafasha abanyagihugu kuko baza gucinga umunyagihugu yirirwa kw'isuka yaronka n'agacupa agacakagura ikirenga birababaje. Iki kinyobwa ibi by'amagurupe dusabe rihaze imodokari kamizanye itembereze hose wari wese yirangurire kuko ibi by'amanega ibi by'amadepo nivyo biriko biraha abankunzi nivyo biriko biraha abo bishaka nivyo biriko biraha uwari we wese biyumvira. Dusabe umushikiranganji ubikamye niza nitembereza yose wari wese n'agihugu wese yirangurire ibi by'amanega n'amadepo nivyo biriko biratuma biducinyiza
biriko bicinyiza abanyagihugu imodoka ya nisubire kurya vyahora kera itembereza inzoga ije ku mazoni ije ku makomine wari wese aronka ico kinyobwa hama ariho ikoti inzu zireke kugarwa ibi twebwe mu ngameze neza turabibona yuko ibi vy'amanega arivyo biriko biratuma abanyagihugu bacinyirwa abanyagihugu badugirwa ibeyi niyo nama ngo ibarabara ngo ryarakitse imodoka ngo ntishikanye none ryacitse kubera iki kuko ibitakozwe umara ibintu umugambi sendezide ubona uti ndakivuze boniki ukibwiwe n'ubundi mugambi wundi uti none aha nibona ko ari ingorane wowe ushaka kuvuga ko hariho inzoga itashikira abantu kubera ibarabara ivyo mba bibaho musane iryo barabara ryacitse gute ku buryo imodoka itoshikana aho ibinyobwa ariyo hamwe hamwe twumva ngo hariho amaparuwase nayo nyene adandaza inzoga kuko iyo yatoranguza canke izo zizindi zozo bamwe dushikiye abanyagihugu gute kandi konangira zikazimba gute ziba zaciye hirya barabara ryakozwe gute birateye isoni ibi vy'amanega ni ukuri turasavye n'amadekoni bifutwe imodoka itendereze kurya vyahora kera umunyagihugu wese aranguye ikinyobwa cose ashaka iri shame naryo hanagesa naryo rigomba yuko ico kinyobwa ca museri gishasha arico c'umugorigori naco nyene barabe ingene coshirwa ku rugero ruzwi abandi banyabururi basaba abanywanyi ba FDD basangiye intara hamwe nabo mu zindi ntara kwifatanya n'abandi barundi bahindura ubutegetsi narijya nabo bamaze kwibonera ku butegetsi bukomoka mu mugambwe wabo buruhije mu buryo bwose abarundi reka mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate inyuma y'akaruhuko gato duce twinjira mu gice c'ikiganiro cyategekanijwe mu mpera zano makuru nk'uko mwavyumvise uyu n'umwanya w'ikiganiro iganuke kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 2023 ndamukiza 2025 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Yozuwe ikigabane ca gatandatu kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatanu mu gishikirizwa na Pastor Janvier Uwizeye mu gikurikirana. Nshuti bakunzi b'ikiganiro iganuke turabaramukije amahoro y'Imana bane namwe bamwe bose aho baherereye bari hagati mu gihugu c'u Burundi bari muri bino bihugu duhana imbibi bashaka kumva runo rurimi baba ndetse n'abari mu bihugu bitandukanye badukurikirana ku matelefone yabo n'abadukurikirana bari ku mbuga ngurukana bumenyi bwa YouTube nabo bose aho muri hose amahoro y'Imana bane namwe. Uno munsi muri kiganiro cyacu iganuke tugiye kuganira ku majambo y'Imana ari muri Yosuwa ibice ni gatandatu turahera kuri no murongo wa mbere turamanuka. Reka dusome ijambo ry'umutwe riravuga ngo ingene banesheje Yeriko kandi Yeriko bari biyugaranye bahadadiye kubwo gutinya Abisirayeli nta warenga irembo kandi nta washika imbere. Uhoraho abarira Yosuwa ati raba ngabuye Yeriko mu maboko yawe bona umwami waho n'abahizi baho bibishirira muze muzenguruke ico gisagara mwese ab'ingabo mukizenguruke rimwe rimwe ku munsi kumara iminsi 6 kandi abahereza indwi baze bajana inzamba ndwi z'amahembe y'imfizi z'intama bagenda imbere y'isandugu maze ku munsi ugira indwi muze muzenguruke ico gisagara ibihe tangabo ndwi kandi abaherezi baze bagende baravuza izo nzamba maze ayo mahembe y'imfizi z'intama niba yavuza iryo jwi rirandiriye mukumva ijwi ryayo abantu bose bace bihakamo icarimwe maze uruzitiro rw'amabuye rw'ico gisagara ruzoca ruhomvokera hasi abantu bose bace barengagira umuntu wese aho yaratumbereye. Imana yacu ihabwa icubahiro. Bakunzi bakene kiganiro iki ni gihe ihanga rya Israeli bariko barava mu Egiputa canke mu Misiri mu gihugu c'ubuja aho bari bagorewe aho Farao yari yabagiriye nabi aho bari barahangayikiye Farao akabatwaza ituntu n'ubuja akabatega gufyatura amatafari akabakoresha ibikorwa vy'uburetwa bagera igihe baraniha bagera igihe baraboroga maze ukuniha kwabo gushikira Imana imaze kuvyumva ihaguruka Musa canke Mose iramuhagurutsa ati numvise ugutaka n'ugutakamba kw'abana banje nibutse n'isezerano nasezeranye nabo. Imana yacu yagwe icubahiro maze iramuhagurutsa iramubwira ngo genda ubakure kwa Farao mu buja haguruka ugende. Imana yacu yagwe icubahiro. Nyuma Mose canke Musa yagiye gupfa ariko Imana imubwira ko ashikiriza igikorwa co kurongora abantu Yosuwa rero arakomeza ico gikorwa cyo kubarongora
barakomeza urugendo. Bageze mu nzira bagera ahantu hari igisagara rero cyubakishije amabuye arico citwa Yeriko. Iyo Yeriko yari yubakishije amabuye ro intimbatimba canke pesere y'irwo ruzitiro zari metero 6 kuko ngo amafarasi yashobora gutubisikanyaho ari abiri uriyo ariko aca hejuru y'urwo ruzitiro. Amafarasi akarengana canke uko bari nkibarabara tuvuze mu bya kino gihe imiduga ibiri gashobora kubisikanya urwo ruzitiro rukomeye cyane. Hanyuma noneho Yosuwa bazimana ico gukora Imana utabare cyane. Ariko abanyisirayeli igihe bariko baraza ngo abiyeriko bari bagize ubwoba baca barugara baradadira imiryango bariyugarirako baravuga ko atawusohoka nta n'uwinjira imipaka barugara baradadira baravuga ataha rero abanyisirayeli ntibazoronka aho baca impande zose barugara amarembo yose yinjira muri ico gisagara barayugara. Imana utabare cyane. Yesu nashimwe. Jambo ryatubwiye ku murongo wa mbere ngo kandi Yeriko bari biyugaranye badadiye kubwo gutinya Abisirayeli nta warenga irembo kandi nta washika imbere. Imana yacu yabwe icubahiro. Ubwo tuvuze mu bya kino gihe imbibe zari zugaye canke imipaka bari bayugaye babibwira ngo nta bazinjira kandi nta nabo gusohoka. Ku murongo wa kabiri uhora habarira Yosuwa ati raba ngabo Yeriko mu maboko yawe bona umwami waho n'abahizi baho bibishirira. Imana utabare cyane. Yesu nashimwe. Nubwo abiyeriko bari biyugaranye badadiye ngo ndetse atawusohoka atawinjira ariko Imana iramanuka irabwira Yosuwa ngo umviriza ndakubwiye Yeriko ndahagabuye amaboko yawe ndahagabuye n'umwami waho ndamugabuye amaboko yawe yewe ngo n'ingabo zaho zibishirira nazo ndazigabuye mu maboko yawe. Imana utabare cyane. Iranamubwira ati ntimuzivuna ntimuzonababara mu kugira ngo Yeriko hasenyuke. Mwige muzunguruke mucecetse muzenguruke muhoze. Ngo umunsi wa mbere barazunguruka umunsi wa kabiri barazunguruka iramubwira ngo bazunguruke iminsi 6 ngo ariko ku munsi ugira 7 muze muzunguruke ibihe tangabondwi. Imana utabare cyane ngo mazi gwe iyo Yeriko izoca yisenyura. Yesu nashimwe. Uno munsi yeringanuke nzaniye ba Yosuwa nabo bari kumwe. Ntimugire ubwoba nimukangwe nuko umwami w'Yeriko n'abiyeriko badadiye. Oya, Imana yacu yagwe icubahiro. Rindira ico Imana iri buvuge nukuzunguruka muhoze nukuzenguruka mucecetse. Yeriko rurisenyura. Imana yacu yagwe icubahiro. Nibutse umuntu umwe twigeze ko tureko turaganira ahantu twageze twari kumwe n'abandi maze nyamuntu aratuzimana abayaki tuzimana turicara tucicaye hagira abari barindiriye kuronka intebe bicarako. Ndibuka ijambo yatubwiye yavuze ngo mbega muzogeza hehe kwibazo mu vyicarira ngwerega abandi bibazo barabihagurukira namwe mukicara. Imana utabare cyane. Uno munsi bakunzi bakino kiganiro iganuke namwe abakunzi ba radio haguruka nigiye cuko ba Yosuwa n'Abisirayeli bose bahaguruka maze bakazenguruka canke bakazunguruka bahoze bakazenguruka